ni wewe Zero Mugabane wawe ni jewe uruhura imitima oh ni jewe Mugabane wawe oh ni jewe uruhura ni jewe uruhura imitima uruhura imitima oh ni ni jewe Mugabane wawe ni jewe uruhura ni imitima jewe uruhura uruhura imitima oh inyuma yanje inyuma yanje mwana wanje nta buturo bwawe buriyo inyuma yanje inyuma yanje mwana wanje nta buturo bwawe buriyo oh ni jewe ni jewe Mugabane Mugabane wawe oh ni jewe mugabane ni wawe jewe mugabane Mugabane wawe
isezerano ryanjye ntirihinduka kwino mwana aho ugomba kuba ubu niho ndi gira umwete wo kuba aho ugomba kuba ubu niho ndi kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu yego kure y'impano zawe yego hafi y'ijambo kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'impano hafi zawe y'ijambo hafi ryawe y'ijambo kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo ryawe ijambo ryawe kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu Yesu kure y'impano zawe Yesu hafi y'ijambo ryawe kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu inyuma kure y'impano zawe hafi y'ijambo kure y'amagambo kure y'amagambo hafi y'umutima kuri y'amavi muri bwa butayu kure y'amagambo kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amavi kure y'amavi kure bwa butayu kure y'amagambo kure y'amagambo hafi y'umutima kuri y'amavi muri bwa kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo kure y'amagambo kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amavi kure y'amavi turirimba muri bwa butayu kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu inyuma y'abantu yego kure y'impano zawe hafi y'ijambo ryawe subiraho ijambo ryawe kure y'urusaku kure y'urusaku aho niho Imana iri inyuma inyuma y'abantu niho Imana ivyagiye y'impano zawe hafi y'ijambo kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu impano zawe hafi y'ijambo kure y'amagambo kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amavi muri bwa butayu kure y'amagambo kure y'amagambo Yesu kure y'amavi muri bwa butayu kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amagambo kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amavi muri bwa butayu muri bwa butayu kure y'amagambo yego hafi y'umutima ishengero kure y'amavi muri bwa butayu muri bwa butayu kure y'urusaku kure y'urusaku inyuma y'abantu inyuma y'abantu impano hafi y'ijambo ry'umwami hafi y'ijambo kure y'urusaku inyuma y'abantu impano hafi y'ijambo ryiwe kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'imano hafi y'ijambo kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'imano hafi y'ijambo kure y'urusaku
kure y'urusaku ego inyuma y'abantu kure y'imano zabo hafi y'ijambo rya Kristo kure y'urusaku yes inyuma y'abantu kure y'amagambo Yesu we muri bwa butayu kure y'amagambo kure y'amagambo kure Yesu we kure y'amagambo kure y'amavi muri bwabo kure y'amagambo kure y'amavi nyuma y'ubutayu kure y'amagambo Yesu we kure y'urusaku Yesu we oh Yesu we kure y'amagambo yes kure y'amavi muri bwabo kure y'amagambo kure y'amavi muri bwa butayu kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amavi uko nahoze n'ubu isezerano ryanjye ntirihinduka wino mwana wa aho ugomba kuba n'ubu niho ndi ubu niho ndi gira umwete wo ugomba yes the Lord ubu niho uko wazniye uko nahoze n'ubu niho ndi isezerano ryanjye ntirihinduka kwino n'ubu ndihandi gira umwete wo kuba aho ugomba kuba n'ubu ndubu kwino Hallelujah, hallelujah. Kure y'amajambo inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo ryawe kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'imano zawe hafi y'ijambo kure y'urusaku zana umutima wawe hafi y'ijambo inyuma uzana umutima wawe hafi y'ijambo hafi y'ijambo impano zawe uzishyire kure muri kino gitondo y'urusaku kure y'urusaku kure y'imano hafi y'ijambo ryawe kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'imano hafi y'ijambo ryawe kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'imano hafi y'ijambo kure y'urusaku inyuma y'abantu
hafi y'ijambo ryawe, kure y'urusaku, inyuma y'abantu, kure y'Imana, hafi y'ijambo, kure y'urusaku, inyuma y'abantu, kure y'imano zawe, hafi y'ijambo ryawe, kure y'amagambo, hafi y'umutima, kure y'amavi, muri bwa butayu, muri bwa butayu, kure y'amagambo, hafi y'umutima, yego we, kure y'amavi, muri bwa butayu, kure y'amagambo, hafi y'umutima, kure y'amavi, muri bwa butayu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dukomere Imana amashyi. Dukomere amashyi abaririmbyi n'abamizisien. Tubakomere amashyi, tubankohaje. Tubabwira ngo baje kuruhuka, Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Amen. Reka mbaze Remi, urabona bariko baravuza, bariko barakorera ku muhinga bw'ivyuma, n'abaririmbyi bambaye uniforme urababona. Amen. Tugende uzane ifana zibakwiye. Imana ishimwe cyane, muje kuruhuka, mwe muyera abahezagira cyane. Umwe wese. Amen. Umwe wese azi igikwiye umuntu. Amen. Umwe wese ikimukwiriye acakire mu izina rya Yesu, kuko mwe mu Imana arashoboye, arashoboye kandi afise byinshi. Umwe wese afise ibimukwiye. Amen. Umwe wese Imana ifise ibimukwiye. Ibyakozwe n'intumwa igice cy'icumi, ngira ndakwereka ingene Imana ifise ubutunzi bwinshi cyane kandi bukwiriye umwe wese ari hano, uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri muri Afrika, uri he, uri muri Europe, uri he, muri Oceani, bango izo ntuze zose, isi yose, umwe wese Imana ifise ubutunzi bumukwiye kandi bwinshi. Kandi bwinshi, wongera ko ngo bwinshi. Bwinshi. Kandi akwereka aho vyanditse, kugira ngo byakozwe n'intumwa igice cy'icumi. N'abaroma igice cy'icumi umurongo, abo twari mu karusi ndazi ko baryanditse. Amen. Kandi Imana iguhereze ibigukwiriye, n'ivyashika mbere ibikurengereze. Umurongo wa 10, Abaroma igice c'icumi umurongo wa 12. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. Amen. Haleluya. Nta tandukaniro ry'umuyuda, nta tandukaniro ry'umugiriki. Uno munsi imbere y'Imana nta tandukaniro ry'umuzungu, nta tandukaniro ry'umunyamerika, nta tandukaniro ry'umushinwa n'umurundi, nta tandukaniro ry'umushinwakazi n'umurundikazi, nta tandukaniro ry'iki ry'umufaransa n'umurundikazi, nta tandukaniro imbere y'Imana.
Imana ni umwami umwe. Haleluya. Twese duhurira. Nta ba ruguru, nta bo mu muji. Amen. Nta bo mu Busuwise. Amen. Haleluya. Hari uriyo. Ngira arazi ngene bakiza bari abantu. Sivyo? Nta tandukaniro hagati yanje nabo. Gira mugenzi wangu nta tandukaniro. Haleluya. Amen. Surinye iryo jambo na stilo rouge. Risurinye. Amen. Nta handi hantu na hamwe muri Bibiliya hakurekurira kwigereranya n'undi muntu. Ijambo ry'Imana nta na hamwe rikurekurira kwigereranya n'undi muntu. Ariko iri jambo rirakurekurira kwigereranya n'undi muntu mu bijanye n'ubutunzi. Kuko riratubwiye ngo nta tandukaniro na rimwe ririho. Amen. Nta na rimwe ririho. Ivyo iha umunyamerika kazi ishaka kubiha umurundi kazi. Inzu ya mbere kwisi umutunzi ashobora kuba afise, Imana ishobora kuyiha wewe uri ngaha. Irashobora kuyiguha. Irashobora kuyiguha. Ngo nta kure cyane itokugeza. Umwami uziya ngo ariga kuba uhoraho. Ngo Imana iramukundwakaza. Ibyo biri mu Ngoma za 2 igice cya 26. Urashaka kuhasoma? Uzohasoma urahaye. Ngo yubaha Imana agenda asenga yabikuye ku mumantor wiwe, yabikuye ku umwigisha. Haleluya. Agenda yubaha Imana. Ngira mukundwakaza imushira hejuru, imugira gakomeye, inganje y'ibirakomera gusumba abandi bami bose. Imana irashobora gukomeza umuntu. Imana ni Imana bwoko bw'Imana. Gira mugenzi wawe ngo Imana iriho. Iyi Imana dusenga tutabona iriho. Iyi Imana iriho. Ikora imirimo idaserangurika, ikora imirimo ikayigaragaza, abantu bakayibona, nawe ukayibona, na jewe nkayibona, isi ikayibona, ukazokwamamara. Uziya yaramwamamaje ngo kandi nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki. Uziya kumbure ko yari umuyuda, ariko Imana igira neza ikirashiraho ngo nta n'umugiriki nawe ashobora kumera nk'umuyuda. Amen. Haleluya. Ngo iramushira hejuru. Kigitondo Imana igushira hejuru. Imana igushira hejuru. Ikibazo ngaho yavuze ngo abayambaza bose. Ugomba kugudekoda amakode y'ukuyambaza. Amen. Imana iguhumugisha. Iguhumugisha muri kino gitondo. Irakorera muri iri jambo. Izokugira neza. Izogutungisha. Izogukiza ibikomere. Izogushikira kure. Izogushitsa kure. Giwe gusa yegere nta bindi. Amen. Ndashimira muri kino gitondo. Ndashimira Imana cyane. Ayo mwanya nawe nyene navuye hari yabampaye remarque ngo hari imanza nyinshi sintevye. Nibyo. Nta ngorane je ndavuga bikeyi ariko nagomba gushimira Imana cyane. Kwisi hari ubuzima bubiri. Gira mugenzi wangu hari ubuzima bubiri. Hari ubuzima bubiri gusa. Ongera ko ngo gusa. Ninda vyumva nkanje. Ko hari ubuzima bubiri. Ubu. Hari ubwo buzima urimwo. Ubwo buzima urimwo no musi. Nubwo. Ariko hari ubundi buzima utazi. Amen. Nuvuga ngo ubwa mbere nubwo urimwo. Ubwa kabiri nabwo uzobumenya ni wabubamwo. Amen. Ubwa mbere nubwo urimwo. Ntujya muceri n'ibiharage ufungura, najya amateke nyene ni kujya gukubitika nuko nyene. Ariko ubwa kabiri umunsi wabumenye niho uzobubayemo. Kuko nuwo bukubwira ntabwo bumenye. Nk'imfuvyi iri ngaho itagira abavyeyi
hari ubuzima uno munsi irimo nubwo nyene, ariko ejo hari ubundi niyabushikamwo buzaba bubaye ubwa kabiri, kandi nta bwa gatatu bubaho. Ubwa kabiri nubwo utazi, ubwa mbere nabwo nubwo uzi. Amen. Shima Imana rero ko hari ubuzima umuntu ashikamo agaca bumenya. Amen. Rero ndashimira ishengero cyane, umugeni yashimiye Imana kubw'aba ize, nanje ndashimira Imana kubw'aba ize. Twikomera amashi. Buriya nubwo indirimbo ivuga yo ntiba ari ijambo ry'Imana. Amen. Ariko burya uzohore wiga kuba kure y'abantu. Amen. Ube kure y'abantu, wihotire gato. Haleluya. Uve mu majambo, uve kure y'amajambo. Amen. Bizokugirira neza. Bwira mugenzi wawe ngo uje kure y'amajambo. Abantu bakurondere bakubure. Amen. Haleluya. Abantu benshi bibaze ngo mbe nakayagiye he? Nakayagiye he? Ndi kure y'amajambo. Ndi hafi y'ijambo ryawe. Haleluya. Kure y'abantu. Amen. Kure y'abantu. Ako ngenda ndakubwira ikintu kimwe. Uze wige. Ntube kure y'abantu cyane. Oya. Ariko kandi ntubirundemwo gose. Ariko ube hagati na hagati. Haleluya. Uno munsi ube mu bantu, ariko ikindi gihe kure yabo. Haleluya. Ikindi gihe hafi y'ijambo. Ikindi gihe hafi y'abantu. Abantu bararyoshe tubakomera amashi. Ariko Imana yaremye abantu. Komera Imana amashi yaremye abantu. Nawe ntiyakuremye. Amen. Venda kubwira. Uno munsi ubwira umumarayika uti, marayika nzanira ikirere c'imwemu. Ikirere c'umuriro, ikirere c'ubwiza bw'Imana. Abazimu bakuva iruhande mu izina rya Yesu. Abazimu bakuva iruhande mu izina rya Yesu. Abazimu bagusinziriza bakuva iruhande mu izina rya Yesu. Abazimu bakuzanira ibindi vyiyumviro bakuva iruhande mu izina rya Yesu. Ube hafi y'ijambo ryayo muri kino gitondo. Hanyuma rero igituma mvuga ngo rimwe na rimwe ube mu bantu. Abantu n'abantu beza cyane. Mumbabarire kubwijwi kumbure ejo hari ukuntu vyagenze, ndumva ko ijwi ritariko rirasohoka neza. Ariko ndakunda cyane umuntu wese w'umuize hano. Umwe wese mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye. Je ndamukomeye amashi kandi ndamushimira Imana. Ukaba utariyandikisha ngo ube umuize uri kurahomba. Je no musi ndasubira kwiyandikisha. Amen. Uri kurahomba kuko kumbure ntuzi akamaro k'ishengero. Ntuzi akamaro k'umuryango. Urazi igituma nuko arubwo buzima urimwo. Ubwa kabiri uzomenya ni wabubamwo. Kandi wabubamwo hari igihe uzobona rero kuba mu rushengero ko bifise akamaro kanini cyane. Hari abavukanyi beza, hari abavyeyi beza. Ejo je nabonye Imana, nabonye ikiganza c'Imana, nabonye abandi bavukanyi benshi, mbona abana benshi, mbona Imana numvisubiye kundemesha kandi tuyikomera amashi. Rero umupapa, umumama, umukobwa, umuririmbyi, umwe wese umujene, umwe wese yaje kunshigikira mu rubanza. Imana imusubirize umwanya yatanze n'ikintu cyose yatanze. Urukundo wanyeretse nawe izoguhe abagukunda, kandi izomfashe nanje ndagukunde uko nabonye wankunze. Imana ikumpera umugisha. Mboneyo no gushimira n'abataje nabo nyene nuko hari ibintu byinshi nabo nyene ndabashimiye. Imana ibampera umugisha. Ariko kimwe gusa nuko turi ishengero ry'urukundo. Dufise urukundo nuko nyene. Imana ishimwe. Mubwire iruhande yawe ngo ndagukunda kandi umeze neza, kandi bimeze neza. Amen. Tugiye hafi y'ijambo ryayo, kure y'ivyumviro vyawe, kure y'umuntu mwicaranye, ariko tugomba twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukigereranye. Amen. Reka kwigereranya n'umuntu. Haleluya. Reka kwigereranya n'uyu ubona. Reka kwigereranya n'uyo muntu wumva, kuko uyo muntu wumva uramuruta. Amen. Uwo muntu uramuruta.
amen. Uwo muntu uramuruta, gusa afite icyo akurusha nawe icyo umurusha, tugenda twubakana. Ariko kwigereranya mu bintu by'Imana, umwe wese ni original, amen. Umwe wese ni original imbere y'Imana. Ukubona udasa n'uwo mwicaranye, udasa n'uri kurabona, niko kandi n'amahirwe yawe adasa n'uwo nyene kandi uri kurabona. Ufise amahirwe yawe, ufise novuga ngo ufise iterambere ryawe, cyangwa ufise ububasha bwawe, cyangwa ufise ukuntu ubana n'Imana kwawe, ufise ukuntu uvugana n'Imana kwawe, ufise ukuntu ubona Imana kwawe, ufise ukuntu ubayeho kwawe. Uko mbayeho si kubayeho, mbere uko mbayeho jewe benshi birabayobera, nawe uko ubayeho benshi bishaka kuba bibayobera. Umwe wese afise uko Imana yamugereranirije kandi yamuhaye ivyiwe, kandi uko nyene usa niko utangaza abantu. Niyo uja hazotangaza abantu, n'ivyo uzobona bizotangaza abantu, n'ibyo uzowumva bitangaza abantu. Nuko nyene bizokwama bimeze. Umwe wese afise ivyiwe, afise couleur yiwe, afise ukuntu abona, nta kwigereranya n'uwundi muntu. Amen, haleluya, haleluya. Ntukigereranye n'uwundi muntu, amen. Kuko hari ibanga, bwira mugenzi wawe ngo hari ibanga. Je hari ibanga ngendana we utazi, hari ibanga nawe ugendana jewe ntazi, amen. Hari ingene ubayeho jewe ntazi, amen. Hari ingene wiyumvira jewe ntazi. Ariko abantu benshi dukunda kwigereranya. Rero kwigereranya, hari ukwigereranya kwiza, hakaba no kwigereranya kubi. Kuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Kandi igihe cyose ufise umuntu ubona mukuru canke muto, ndashaka kukuraba, amen, nkakwitegereza cyane, mbese no kugendana twagendana, ariko nkagutora ko imigenzo myiza nkayiga, amen. Imigenzo myiza nkayiga. Ndiko ndabwira urwaruka, ndiko ndabwira abantu bakiri bato, uno munsi mugomba kubona umuntu akuri imbere, haleluya. Umuntu akuri imbere, umuntu ushobora kuba muri wewe uha agaciro. Ujya muntu jewe ndashaka kumera nkawe. Arahari, arahari, arahari mu buzima. Uriya muntu ugomba kumwitegereza cyane, ukamwiga ko cyane, kuko ujya muntu hari ubwenge uzomukurako. Hari ibintu byiza uri kuramubona ko, kuko nta muntu n'umwe ari parfait, amen. Nta muntu n'umwe ameze neza 100%, ariko hariho ibyiza, hariho na bibi. Uriya muntu akuri imbere, ukunda kurabira ko, ukunda kwigira ko, ukunda kumviriza. Hari nabo ukunda kumviriza muri YouTube, hari nabo ukunda kumviriza mu rubanza kumbure, hari nabo mugenda kubaramutsa muhira iwabo, ukabona ugomba kwiga, amen. Ugomba kwiga. Ijambo ry'Imana ratubwira neza ngo abazobona ubwami bw'Imana n'abantu bameze nk'abana, amen. Abana nta makritike bafise. Hari kritike urabona mu mwana, ngo nabonye ibitangurirwa, ngo nabonye ngo amasaha natogeje, ngo mama ngo nagiye kwa naka ndasanze ngo ibintu bisambaraye. Ibyo bikora wowe ukuze, ariko umwana we ashaka kubona ibyo bintu byose biri mu nzu. Umwana ashaka kubona na toilette yiri. Nuvuga ngo umwana arafise curiosité, haleluya. Umwana arafise kuraba. Mbere hari n'umunsi uyo mwana azobwira se ngo papa uzugura imodoka nk'iya naka, papa uzubaka inzu nk'iyo nabonye kwa naka, uzugura ibitanda nk'ibyo nabonye kwa naka. Nuvuga muri we harimo iki? Harimo curiosité, harimo kwiga. Nuvuga ngo rero mu muntu hari ibyo tugomba kumwigirako, haleluya. Ariko amakosa ubonye nayo uyakosora iwawe, amen, amen, amen. Niba usanga ndi umugenzi wawe, ariko nkaba ndi umugenzi wawe, ntuzone ugasanga ndi imvuzi, nawe kosora iwawe, ntuzobe bushi, ntuzobe imvuzi. Ndi umugenzi wawe, mvuga menshi, sivyo? Ibindi byose warabishimye, ariko usanga ndi imvuzi, amen. Hari abagenzi babi batatu.
umuntu atagomba kwivanga nabo. Amen. Abagenzi ba mbere n'abagenzi babi bameze uku na kuriya urashiraho ivyo ushaka. Abandi bagenzi n'abagenzi boroshe tugende Rwanda cha tugende Bugarama direct twankujya muntu cha tumwanga tugurire kaduriya muntu cha tumugurira tumwirukane tumurabe nabi gushika tuvuye inyuma muca mukora. Murabumva n'abantu boroshe kumanipira batakumanipiye wewe urabamanipira nuko ubwo baba bahuje izo ntuze nyene. Muravyumva n'abandi babwira uti uno musi twese twambara ivyera we acazana John muri anniversaire cyane mwumvikanye yuko tugiye kumusezera azorongorwa n'umukobwa twese couleur du jour ni beige navuka zibona zanye nka shokora we nibiki ko wazanye shokora mbere kenshi ntibamubwira baramuraba gusa akundi je abana bibujumbura bo ndabikundira baca bakuraba amureka nyene yo umuntu nyene marginal yazanye shokora bari bavuze kuvuga iwe nta effort ari arorosha ibintu aravyo kandi abo bantu barababaza abandi abantu barosha ibintu n'abantu nyene urabibona abagenzi ba nyuma kuko sinshaka kuvuga abagenzi ba nyuma n'abagenzi bagira iki n'abagenzi bavuga amajambo menshi abo ni babi gose. Imana idufashe cyane ariko Imana iguha abagenzi hari n'umugabo w'abagenzi beza ndababwire nawe abagenzi beza hari abagenzi batonze hari abagenzi batonze beza cyane ubagiye mu cyutondo ubagiye mu rugo rwawe ruratonda ivyo ukora bigatonda irasi utayironga cuyironka impuzu utayironga cu mbere se no kukwambika bakakwambika bagakora urubanza urufise abantu bitanga abantu baba bakundana cyane bari ku murongo ubinjiyemwo uja kuri uwo murongo wabo nuko amen abo bantu akira abo bagenzi uriya muce aha mu bagenzi bamwe muyera nurimwo twe dufise abandi ko ndavuga amen abandi ko ndavuga abagenzi bagororotse bari ku murongo bameze gutya haleluya hari abagenzi bari fidèle abagenzi bagize gute babizigirwa ushobora kwibagira umugenzi mwatwenganye haleluya ndagasubiremo ushobora kwibagira umugenzi mwatwenganye ariko ntuzokwibagira uwakugarutse ko ugowe urushe ubabaye ubuze n'uguha amazi yo kunywa uronse akakwambika agahuzu wagenda gusa urushe ubabaye isi irikirarura umenga isi yakubamye ko yose ku isi niwe wenyene ugowe abandi bose barahiriwe ukabonwa guserutse ko uwo ntuzomwibagira. Abo n'abagenzi bari fidèle naho waja mwibuye murajana niyo wakena barakuduza amen. Abo baramenya ko watetse baramenya ko utatetse baramenya ko n'abantu bagomba baramenya ko babaye baramenya ko urushe baramenya ko uremerewe barakuraba gusa ati mbe burya nakamwamubonye uno musi ntiyarameze neza. Abo tubakomera amashira abana beza cyane nabonye n'Imana ibaduhe nabonye kandi Imana ibaguhe kandi ubakire mu izina rya Yesu azi cyo Imana ikaguhuza n'abo bantu amen. Ndakubwira abandi bagenzi beza n'abagenzi bafise ubwenge amen. Abagenzi bafise ubwenge abagenzi bafise ivyumviro birashe abo bafise ivyumviro birashe baragufata uri umugenzi wabo ukabinjiramwo ukenye ukazobavamwo bakwigishije gutunga
baragukwega bakagukwega. Hari igihe ugenda ukwega ngo ibyo bintu munyinjiza ngo ntavyo nzi. Ati ati ibyo bintu watoya gushikaho umunsi umwe uzokwisanga amaso yahumutse. Bakakwigisha. Amen. Bakaguha nibwo udafise n'amafaranga yo gukoresha, bakayaguha, bakayariha, ugakora gushikaho uzoruhuka umeze nkabo. Abo n'abagenzi beza, nabo n'abagenzi b'abanyabwenge. Imana iduha abagenzi b'abanyabwenge, n'abantu babona ibintu bigitangura bakabona impera yavyo. Amen. Bigitangura ibintu gitangura baba ugira ngo bafise iyerekwa. Wazi bavuga ngo umuntu yerekwa nubwo adasenga. Bafise amavision. Ikintu kigitangura bo baba babonye iherezo ryacu, bakikwinjizamo bo bazi iherezo ryacu, wowe ukakimenya ugeze hagati. Imana ishimwe. Abo bantu turabakeneye kandi nawe urabakeneye. Imana iguha umugisha. Abo rero ndiko ndaguha, urashaka kuba wanditse, nibo ushobora kwigana. Toramwo abo ushobora kwigana, abo ushobora kurahurako, abo utarahurako, abo ujana nabo, abo utajana nabo, abo ugendera inyuma, abo ugenda mufatanye, abo wumva bimeze neza n'abo wumva bitameze neza. Tukagenda turahura hirya no hino, ugasanga warabaye umuntu w'umunyabwenge. Amen. Ariko hari ibindi bitari ibyo kwigana. Bwira mugenzi wangu, hari ibindi atari ibyo kwigereranya. Umuyobozi wa programme yakivuze, numva abavuga bya bintu byanje. Hari ibindi bitari ibyo kwigereranya. Bwira mugenzi wawe ngo hari ibindi bitari ibyo kwigereranya. Ibyo utazi iyo bironkegwa ntukigereranye navyo, ntugashake kubikora utazi ingene bigenda. Ngo umunyabwenge wa mbere ni umuntu yiga ingene ikintu kigomba gukogwa. Aho ushitse ukiga ingene bikogwa, ukiga system, ukiga strategy, ukiga abantu baho, ukabasongora neza, hanyuma ukabamwo, hanyuma ntugwanye na system yabo, ariko agendera muri iyo system nyene. Ariko hari abantu bigora bashika muri system, basanze iri kirakora, bagashaka kuyigwanya, bagashaka kuyisambura. Ububaye iki? Ntububaye umunyabwenge. Ariko umunyabwenge n'umuntu ashikamwa. Amen. Bikogwa gute? Mbega chef ameze gute? Mbega chef yankiki? Mbenga bakora gute? Mbenga bigenda gute? Umaze kwiga ingene ibintu system imeze, ingene ibintu bikogwa, ingene ibintu bitonze, ingene ibintu bigenda, hanyuma ukagira gute? Ukabamwo. Ukagira gute? Ukabamwo. Nukagwanye system hano ushitse. Abantu bagoye system y'ahantu bashitse n'abantu bavuga ibintu bitabaraba. Ngo bajya abana ngo muri irya rugo ngo bameze ni system yabo. Kuko urugo rwose rufise uko rwubatswe, ishenge rufise uko ryubatse, umuntu wese afise uko wubatse. Navuze ngo urafise ibanga. Ko ndavuga ko ufise ibanga. Amen. Hari ibanga umuntu wese afise. Iryo banga iyo utarizi yakumwigereranya. Hari urugo uwo rugushiramwo atagowe ushobora kubaka. Hari umuntu wo guha umuntu utoshobora kubana nawe. Imana idufashe. Imana idufashe. Ariko umubonye yambaye costume neza, n'imodoka nziza cyane, n'ikirato cyiza cyane, n'impuzu umudamu wiwe yambaye, ati cyo mujya mugabo nanje. Ujye uri kuramusaba. Uri kuramusaba. Umubonye hanze yambaye costume, wamubonye hanze. Muhira bibari bindi. Imana idufashe. Hari banga jya muntu babana azingena mu managinga ibintu byose bikagenda neza, ariko wowe winjiyeyo utomarayo naka. Cyo gituma atari byiza kwigana. Amen. Si byiza kwigana, si byiza kwifuza ivy'abandi. Tuye gufa gukurikira. Urafa gukurikira. Burya hari esprit de troupeau. Esprit biko ni esprit giraga.
bagakurikira. Hari abagabo bakurikiye batari bazi ibanga abanyisirayeli bari bafise. Amen. Umwami yitwa Farawo n'abagendanyi biwe n'abasirikare benshi babona abanyisirayeli baragiye. Imana ishimwe. Barakurikira bariruka ati umutima uramurahukana ati bajya abantu baragiye tuzobajana babona mu izina rya Yesu. Uzobajana babona mu izina rya Yesu. Uzorengana babona mu izina rya Yesu. Abansi bakanura amaso ariko uzorengana. Abanyisirayeli abanyegiputa ati tubakurikire bariya bagabo tubagarukane. Turagenda tubirabura tureye kwigana. Hari ibanga umuntu aba afise. Haleluya. Tugende mu Kuvayo. Kuvayo igice ni 14 murongo wa 26. Amen. Murahabarira Mose ati urashaka gusoma Gaviyo 14 verset 26. Uhorahabarira Mose. Surinye ko kantu. Uhorahagira ngo iki? Yari yabariye nde? Yari yabariye Mose. Umviriza. Mu bintu by'Imana. Amen. Ntukaraba umuntu ibyo ari karakora ngo ukurikire. Ntukinjire muri systeme y'ishengero ngo ugombe gukora nkaryo. Amen. Ntukaraba umudamu ngo ugombe gukora nkawe. Ntukaraba umupapa ngo ugombe kugira nk'ibyo agira. Amen. Haleluya. Ntukarabe ngo nunakegere ngo uvuge n'iri jambo rivuga ngo naje ujya akora no bikora. Bari bijyagira nibiki? Ngo rero bijavuga je sino bivuga mbega jeho. Mbega jeho sijya kanya gatuti je sinogena nkavuga ubutumwa. Mwabonye ko hari waje ngaha yavuze ati vyanse. Buyuza amakosa mudutora mwicaye ngaho. Amakosa mudutora ngana gutya. Ngo hajya yari kuvuga uko. Ngo hajya nawe ari gushavuga uko. Kujye nije jambo naryo. Baduhaye amaharage. Ariko uwo kuzana ngaha, yego reka jenze nishane ngaho ndakuzana. Ariko uhoraho yari yabwiye Mose, hari ibanga, hari ikintu Imana yari yabwiye Mose. Haleluya. Hari ikintu yari yamubwiye ati genda ubwire aba bantu. Amen. Ubujye usanga jewe ndafise ikintu yambwiye ngo genda ubwire aba bantu. Ariko suko wewe woza ukivuga hano ngo cyumvikane. Amen. Hari akantu kumbura kuri jewe kaba kariko. Nubwo novuga ibirofa, ariko hari ukuntu, vuga ngo hari ukuntu. Hari ukuntu we bisha gushika mu gutwi k'umuntu umwe. Bisha gushika mu gutwi k'umuntu umwe. Haleluya. Haleluya. Nkarirungikana umumarayika akajana n'iryo jambo. Uwo muntu umwe kuko yambwiye ngo genda uvuge. Haleluya. Kuko yambwiye ngo ndagutoranije uri naka genda ukore. Abwira Mose ngo fata inkoni. Mubari soma. Ariko Imana ni nziza cyane. Haleluya. Uhoraho abarira Mose. Uhoraho abarira Mose. Ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga. Amazi ateranire ku banyegiputa. Haleluya. Amazi ateranire ku banyegiputa. No ku mikogote yabo. No kubagendera ku mafarasi bose. Bo muri bo. Byari byagenze gute? Aha abanyisirayeli bariko barava muri Egiputa. Amen. Imbere yaho Imana ibwira Mose ngo shira inkoni ngaho ku kiyaga. Amen. Ikiyaga gicikamwo kabiri. Amen. Ariko abanyegiputa ntibabishobora kuko iryo banga ry'Imana ntibari barizi. Haleluya. Haleluya. Ariko Mose yafashe inkoni isanzwe cyane. Yafashe iki?
inkoni isanzwe cyane. Uyu munsi ndifuza ko Imana mpwemu yera ikwereka ikintu ukoresha. Wakira inkoni ukoresha. Inkoni ushaka gukoresha ni sokre ishaka kukwereka kugira ngo ibintu byari byaranse ingene bitora inzira n'umuti akakwibira ibanga rimwe gusa, iryo banga wayicishamwo ibintu bigacamwo. Oh, haleluya. Kumbure ngira ngo abashaka kuvyumva nibanga rikomeye cyane, kuko ntushobora uno munsi gutahuza n'ubwenge bwawe ingene amazi ashobora kuguma hirya ayandi akaguma hirya. Nta muntu ushobora gufata amazi, nta muntu n'umwe ushobora gufata amazi, nta muntu n'umwe ushobora gufata amazi. Ibintu bikomeye ku isi bikomeye cyane ni amazi. Amazi afise force nini. Ntushobora gutegera amazi naho woraramwo. Ariko igitangaza ndenga kamere ku banyisirayeli, kubera bari bafite ijambo, kubera Mose yari afite ijambo, yari yamubwiye ngo akira inkoni, aramubwira ngo akira inkoni. Haleluya. Va kure y'abantu, genda kure y'amajambo, egera ijambo ryayo ikubwire ngo geya gutya, bigenze gutya, bikore gutya. Aba banyisirayeli bariko baravayo, amen, bariko baragenda. Arabwira Mose ngo shiramo inkoni, amazi atandukanye. Icyantangaje, haleluya, Imana iratuzi, ariko Imana irakuzi. Ngo kandi bugira twemera, kandi bugira abanyisi yarabemera. Amazi amaje gutandukana, baca baragenda bose bararongora. Bahejeje b'abanyisirayeli nabo bagira gute? Ngo natwe tugende. Abanyegiputa ngo natwe tugire gute? Natwe tubakurikire. Maze turabe ko tutagenda natwe. Ngo amazi bajya bobo ntiyaretse kugenda. Aha no kwigereranya kubi Imana ikukurinde. Icyo ni ikintu cy'ubupfu, kandi Imana yanka cyane. Igihe cyose icyo kintu kigiye mu mutima w'umuntu, Imana ikigihana. Urabaza Uziya amaze gushika hejuru, amaze gutunganirwa, ngo yishira hejuru mu mutima wiwe, acaja guhereza ibimazi atarakwiye kubikora. Ngo kandi yishize hejuru mu mutima, ntibyaboneka inyuma. Burya twebwe abana b'abantu turafise ukuntu tumeze. Hari ukuntu dufise akibone muga kadasokoroka, rimwe na rimwe akagira mu mutima. Je suis tel. Hari ahantu ngeze. Ndazi uwo ndiwe. Nanje bigenda ndashaka kubikora. Uziya ngo nanje bigenda ndashaka kubikora. Abanyegiputa ngo natwe turashobora kurengana, kandi turengane tubafate, turengane tubagirire nabi, turengane tubice. Ko amazi yatandukanye natwe turabakurikira. Baca bagira iki? Baca barakurikira. Acabwira Mose, acamubwira ngo iki? Yango ni nyene yamubwira ngo kubita bitandukanye. Haleluya. Acamubwira ngo kubita yango ni nyene. Bice bimera gute? Nuko Mose arakora ukuboko hejuru y'ikiyaga kinini cyane. Umutwenzi utambitse. Ariko abansi bacu hari ikintu bazobona we. Ikiyaga gisubira muri yo. Acarashira agira gute? Aravuga ngo subira utamumbike ya nkoni, kandi amazi ashagira gute? Ikiyaga gisubira muri nyina. Basubira y'amazi yose ateranira ku banyegiputa. Maze abanyegiputa bagize ngo barahunga, abanyegiputa abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Imana ishimwe. Bari bagiye kwigana ko bahaciye, natwe turahaje. Bahaciye natwe turahaje. Aba Mose bahaciye hari icyo Imana yavuze. Aba bagabo bagiye kuhaca hari icyo Imana yababariye.
abagiye kubikora Imana yaba bari tureke kwigana. Urafise ibanga ryawe nanje ndafise iryanje. Amen. Hari icyo yambwiye nawe yacu yakubwiye kiri originale ya wewe nyene nanje kiri originale ya jewe nyene. Ivyo mu Mana nta muntu avyigana. Amen. Nta muntu avyigana, bose bapfirayo, bose soma irikurikira. Asubirayo bose barapfa. N'ingabo za Farawo zose yasutse ingabo zose za Farawo mu kiyaga gitukura. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nkahumutse nkabaca ku musozi ababera nk'umurombero. Haleluya. Hari ahantu Imana izoducisha twe tukahaca abansi bazi ko hagoye, ariko twe tuzorengana kuko Imana yacu iri kumwe natwe. Haleluya. Twe tuzorengana, twe tuzokora bikunde, nubwo bimeze nabi tuzorengana, ariko abansi bazodukurikira bo bazogwayo kuko bo nta mutabazi bafise, ariko twe turi kumwe n'umutabazi wacu. Imana iguha umugisha cyane. Haleluya. Imana ibakorera ibitangaza ngo barabiraba baratinya. Bandanya ngo barabiraba baratinya. 30. Uko niko Uhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi. Imana ikiza Abanyisirayeli, ariko Imana izogukiza mu izina rya Yesu. Wakire gukira abansi bawe, wakire gukira abansi bawe. Iyo ndiko ndavuga abansi ndiko mvuga abadayimoni, ndiko mvuga abarozi, ndiko mvuga abakonikoni, ndiko mvuga abasans succès, ndiko mvuga abasans succès. Uza abasans succès. Abasans succès n'abantu bishari baca bagucurika. N'abantu bishari cyane. Reka nakwereka ikinzomenya ko umunyeshari afata umuntu yarameze neza, ikizomukwereka aca atangura kumuvuga nabi, arondera ibintu avuga ko urujya muntu bikwemeza ko wewe ari mubi, ariko wewe ari washoboye bya bintu. Uzumenye ngo n'umunyeshari exposa n umunyeshari agira tendance yo gucurika mugenzi we. Amen. Kandi umunyeshari wewe mugendana utabizi, ariko akagucurika kavuga ibintu bibi gusa. Uzumura umunyeshari mukicarana nta kiza azova kuri mugenzi wawe. We Nadine ni mwiza, Nadine mudamu muremure ngo kijya ngo yanya bene kutamonzi. Uzumenye ko afite ishari Nadine. Amen. Imana idufashe kurishari mu mitima, kurishari mu mitima. Haleluya. Ufise vyawe mwene data. Sinakubwiye ko natanguye ijambo navuze ngo iki? Hari ubutunzi bwawe, hari umugabo wawe, hari abana bawe, hari amafaranga yawe, hari umugisha wawe, urahari mwene data. Igihugu cyawe uzojamo kiriho, visa yawe irahari. Nukuri uzomererwa neza, nukuri uzogubwa neza, nukuri uzogubwa neza. Imana nimara kugukiza ikagufata ukuboko, ikakudugana, ikagushira hejuru, n'abandi bose uzobashira hejuru, nawe uzogushira hejuru. Ntugire ikibazo. Hejuru ku musozi wawe hariho hawe. We gusa gira inyota y'ukuba aho ugomba kuba gusa. Ibisigaye vyose Imana irafise hawe hejuru. Gusa we gusa ku murongo urondera Imana yawe irafise hejuru. Hejuru hawe hariho, hejuru hanje hariho. Amen. Nico gituma nafise iyo esprit ya competition. Ndazi ko mfise hejuru hubu apotre bwanje. Ntabwo ndiko ndigereranya n'uwundi mu apotre mu naka. Hejuru yanje hariho. Hejuru yanje hariho. Hejuru ku musozi hanje hariho. Na hejuru ku musozi hawe hariho. Gusa baho ugomba kuba n'Imana yawe, nta kindi. Urashobora kwanda gusoma. Ngo Abanyisirayeli baratangara bose. Ngo baratangara.
maze abisirayeli bibonera imivyimba y'abanyegiputa iyi mivyimba y'abanyegiputa irarambarara ku isesero ry'ikiyaga. nuko abisirayeli babona ibihamba Abisirayeli babona ibihambaye uhoraho yakoreye abanyegiputa, bibonera ibihano by'aba bona umusavyi wiwe Mose. Amen. 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 Ngo bibonera ibihambaye Imana yahanishije abansi babo bari babakurikiye ngo babagirire nabi. Amen. Abanyisirayeli bose babibonye baratangara. Amen. Amen. Aha rero ngomba kukubwira iki. Aha harimo agasokre, sivyo? Abansi b'umuntu niwe ubamenya, niwe ubamenya, sivyo? Bajya Imana ikwereka, bajya Imana ikubwira, uri mu masengesho, uri ahantu nyene, uravyumva. Hanyuma ukuntu Imana ibahanira mu mpwemu kujya nyene uriko urasenga. Haleluya. Ugashima Imana, uzonezerwa igihe inzoka Imana izoba yazijanjaguye. Uzonezerwa igihe abarozi batakibasha kugufata. Amen. Uzonezerwa igihe ivy'abasi bakwiyumvira ko b'abanyeshari n'inzigo batakibasha kubikora. Haleluya. Amen. Yo, uzonezerwa igihe abazimu. Uzi abazimu ingene bariko barica abantu no Mose. Uzi mu mpwemu ingene abantu bica abantu. Abantu bica abantu mu mpwemu. Bere data tugenda twarapfuye. Hari abantu benshi bagenda barapfuye. Zikubona umuntu akuze neza ukanarakuze, ugasanga ntagira ubwenge. Umuntu akuze ugasanga mu buzima n'urumogi ni aba banyegiputa bano uko babakurikiye bakababona, ariko ndakwifuje ko nawe ubona bagukurikira. Imana yome impwemu yawe ikazibona bagukurikira. Si byiza kubaho ugafungura ukarya ukaryama hanyuma ukambara neza ejo bukongera bugaca. Ugomba kumenya ikiriko kirica ivyawe n'abawe. Kandi ngenda kubwira abanyisirayeli ntivyaboroheye. Ngenda kubwira yuko kugira ngo ushobore kuroba uyo muntu canke na umurobe asubira garuka be muzima, ngenda kubwira ko bitazokorohera. Reka abatabizi bazokwicwa no kutabimenya, ariko abatabizi hariho ababeshwaho no kutabimenya. Ukiryamira ngaho ukagona, barakumaze, baramaze ibyawe, baramaze abana bawe, baramaze n'urugo, bamaze n'ibyawe, bariko barabimara. Wowe uraryama gusa. Tumuvyuka basi wigane na bikeyi. Ega hari abiganye nubwo byabageneye nawe mugabo izo eseye. Hari abiganye Paulo byakozwe n'intumwa 19 wa 17. Niko kuvuga ko ajya ama deliverance abadayimoni bakagenda. Je kuja kuvuga ngo mu izina rya Yesu je hozino ndakubivuga. Abasore b'abana b'umuherezi. Sivyo tuhasome. Actes des Apôtres, chapitre 19. Ariko ni miburi basi pfa kuzicokoza uzibona. Amen. Mani dufashe. Mugabo kubanda kuzinguriho neza barakumaze pe. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 17. Gera kuri 17. Soma 17.
ngo mwe bajya batipe basi barati basi tugira basi twese mwizira rya Yesu dayimoni. Ibyo bimenyekana mu bayuda. Soma 16 hera kuri 11 twumva hera kuri 11. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza. Gira 12 byatuma bashira abagwaye ibitamu 13 ariko inyererezi zo mu bayuda zasenda impwemu zihumanye zigerera kuvugira izina ry'umwami Yesu batewe n'impwemu zihumanye bavugira ngo mu izina rya Yesu tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hari nige duhindura amajwi rero abakozi b'Imana. Ibyo bya yeyeye nivyo mu mubiri ariko basi fa gukanga. Amen. Fa kuvyuka mu ijoro basi uzikange urabe basi ko nuko haba ko zihari nizara ziragukubita mu ijoro zikunega uti bwa bundi biriho hanyuma basi utume winjira habe ndi kuryama ngo namahoro atari amahoro. Ubu buntu bwari ku banyisirayeli uruntu buzokubako mu izina rya Yesu. Mugenzi wa Mwe yera buzokubako. Ndakwifurije ko bukubako mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu zirabatabagura sha. Bariganye akameme karimo kandi hariho abahungu ndwi b'umuyuda yitwa Sikewa umwe mu bahereza ati murambona ingene papa bigira impwemu ihumanye irabishura ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi mwe muri biki zagukengereye twinjire mu mpwemu mu izina rya Yesu. Injira mu mpwemu ishe muza n'amasengesho mu mubiri abadayimoni bazobakubita bazobashishimura inzara barabashishimiye bagenda batambaye bandanye ariko kamema aba baramenye ko bariho ariko wowe ntuzi ko hari abadayimoni bariho we murasangira muraryamana partage tu 16 umuntu ari mu mpwemu ihumanye abagurukira ko umuntu rero neza yo umuntu ari mu mpwemu ihumanye asanga rimwo idayimoni y'intare y'ingwe kuko intare bari mpwemu yera nibaza ko yari mwimbwa mu izina rya Yesu yarimwo idayimoni y'imbwa uzokwigana umunsi umwe ariko basi ukimenye cyo kizira kuja gukora deliverance uri wenyene umunsi umwe hari umwana umusazi yarankubise bandanya umuntu arimwo impwemu ihumanye arabanesha arababirika arabanga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ibyo bimenyekana mu bayuda ibyo byaramenyekanye ibyo bimenyekana mu bayuda no mu bagiriki bose hari ibintu byose baba muri Efeso bose bategwa n'ubwoba hari ibintu biryoshye Yesu hejuru amen hari ibintu biryoshye kuvuga tutamukanyaga satani leo twabonye Pawulo ingene abivuga na papa umuherezi nabo nyene twarabonye ingene abivuga avuga ngo mu izina rya Yesu vayo aja kuzicokoza turakwereka ndabashishimura neza urazi uwo mukobwa je yankubise yari ari kumwe na nyina wiwe yari umwana mutoyi yaba yari afise nka 20 ans
bishop uwo mwana je naringize imisi muri formation kwigana ko ndabwira kwigana kandi uzuratora ivyawe ibi niko ndavuga uraza gutora urashaka kwigana kame mu kwigana uzikange baje uzikange n'ibyaca biza mwijoro uzomenya uti ega bwabo ndi mu bitero ega bwabo ndi foko nkanguka bwabo ndi foko nsenga ifoko nsaba inkoni ifoko nsaba ijambo ry'Imana rivuga nimba yambwiye ati ndaguhaye ubushobozi bwa deliverance alezi atarabuguha banza utinyesha ni wose nk'amasengesho make yukagenda ni wavuga uti mwizina rya Yesu bari bawumugisha eza muheza gigwe amen amen ucugenda ane ni waje mu nzu y'umuntu ukaza gucokoza ibicokoza utashizeyo ubushobozi bwawe buri bukeyi bazogutabagura uzova muri iyo nzu uri gusa bazogutwenga ngwe abajene rero bo bikigiye bati twabonye bene himbwe nabigira twabonye hari ubwenge hari ikintu dushobora kwiga mu bwenge cyitwa kwigana nakivuze kwigana c'est simple biroroshe cyane ni ibintu byiza mbere ariko umunsi umwe uzokwigana ibintu uzohahera attention narabonye nakinge nabigira narabonye nakinge uri kuramubona kuri kijya ari karakora ariko iyo yaciye ntawuzi uri kurabona mama IDA wa 2022 ariko 2009 ntawuzi 2022 uri kurambona wa 2015 ntawuzi 2014 ntawuzi 2013 ntawuzi amen uri kubona lefe ziri ngaha ngo naje rero ujya akora no bikora bazogushishimura ariko ntacu bimenye amen ubimenye nibaza ko bajya basore bacu bagenda kurondera Imana amen cyo ugenda uri gusa uwo mwana w'umukobwa yaragwaye mu mutwe yarasara nengize imisi ndiko ndaraba ingene abandi baderivura abantu babasazi Imana ishimwe ndiko ndabira bana nyene washushe ugize imisi kuri ecran neza kuri televiziyo uri kurabona abakozi b'Imana ingene bagira deliverance kwigana bo bariko barabikora sinzi iyo bahurira n'Imana sinzi nuko Imana yabahaye inkoni ati mwe muzokora ama deliverance ati dayimoni uzobwira ngo genda izokigenda jewe navyirambwira ariko nane bonye kuri ecran ndavuga mu izina rya Yesu jewe wa mwana no muhamagara jewe wa mwana no muhamagara shaja ku telefone nyina wiwe nzanira wa mwana chanda mujana mu cyumba cy'amasengesho ndi jenyene uzokubitwa amen hanyuma mugabe izo dayimoni kameme narabonye ko ziriyo nubwo niganye narabonye izirimwo kandi buriya kwigana birigisha nakubwiye ko kwigana birazana ubwenge akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze ijisho ry'uwundi yari rikubwiriza kwambara shakora ngene yambaye nkavyiga hanyuma nkaba rikuravye cyane ijisho ry'uwundi rikuravye cyane uramuraba uti nanje kajya nukagura ndafise amafaranga mugabo sinari nzi yo zigurirwa amen yakugira inzigo mubazi iyo yayigurira abara uje kugura sivyo hajya kwambara turabitrisha nesivyo none sivyo kandi ubwenge nkaba ndabugize gute nkaba ndaburahuye bikaba bimpaye ubwenge erega rero ndumva wa mwana ingo mwizina rya Yesu abadayimoni mwizina rya Yesu mwamwe sinabanje no gusenga ndazirengeyeko ona nk'abatipe nka 10 baba bamurimwo les hommes d'homme ikofe wa ngira Imana Yesu ngene agiye kunkubita sanga nagize gutyo aca mfatanga chanda mufata ari kera sego 2022 hari muri 2014 dufate hari muri 2014 anishimye ariko iyo wiganye ikintu ukabona kigiye kukurusha inguvu haleluya kure y'amajambo amen kure y'abantu egera Imana utuburengeye kurondera ubushobozi
zijya mpemu ntizizosubira ubwa kabiri naramusengera arabohoka ntizasubiye kuduza amaboko ariko urumva uriko uraja kwigana ibintu utazi umuzi wavyo. Paulo hari umuzi yari afise, Mose hari umuzi yari afise y'icyo Imana yamubwiye, y'ingene yakoze, y'ingene yabanye n'Imana. Egera Imana cyane. Haleluya, haleluya, amen. Ndabwira ikintu kimwe, reka kuba umuntu wa misi yose, rondera kuba umuntu ushobora kuronka inkoni ugakuraho amazi, l'impossible ikaba possible. None we yumvira ingene Mose yashoboye kwigiza ya amazi ayo amazi akaja urabigira ku ruzi we turabe, ariko hamwe n'Imana vyoshoboka. Amazi amwe akaja haruguru ayandi akaja hepfo ukarengana. Ni ukuvuga ngo amen, inzitizi z'ubuzima zirashobora kuja hirya izindi hino, umuntu akarengana, ejo bugaca ukongera bugaca, n'undi munsi bugaca ukongera ukabaho. Haleluya, 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 haleluya. Burya ishari ni ryinshi cyane, ariko uno munsi abanyeshari bamwe baraja hirya abandi bakaja hirya, umuntu akabandanya atera imbere. Nubwo bahari agatera imbere, nubwo bahari agatera imbere, nubwo bahari agatera imbere. Ngiye ndakubwira umuti w'ishari. Amen. Abantu b'abanyeshari wabamenye neza, uzubahereze, uzubahe done. Amen. Abanyeshari umuti wabo nukubaha, nukugira iki? Nukubaha. Kuko abanyeshari barakuzanira carte ya invitation, baterere. Amen, amen. Barazahabwira turajoje kugira baba kwigenze ko bahe. Umuti w'ishari nukubaha. Amen. Kandi uzoba urivuye, ntajyo baheza ngo basubira kumwe bagira. Umunsi umwe bazohinduka abakunzi, umunsi umwe bazohinduka abakunzi. Imana ihari, abanyeshari n'abanyenzigo, Imana ibahindura abakunzi. Umunsi umwe Imana izoguhindurira abansi bacika abakunzi. Kandi nibagukunda bazogukunda cyane, kuko ikiri muri bo, ikiri muri wewe kizobacananije, ikiri muri bo. Uyu munyeshari siwe ahubwo ni mpemu iri muri we. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nuko impemu mbi ziri mu bantu zija ku ruhande, izindi mbi kandi zikaja ku ruhande, hanyuma kandi ukabandanya. Amen, haleluya. Igihe rero nabo bashatse kugira nabi, amazi azobateranirako, impemu w'Imana azobahana, azobagirira nabi, kuko bariko barakurikira umunyisirayeli, umuyuda. Amen. Umuyuda ari ngaha ngo amen. Umuyuda ari ngaha avuge ngo amen. Abayuda n'ubwoko bari bwaratoranijwe n'Imana. Igihe Imana yagutoranije, haleluya, haleluya, amazi arakama, twe tukarengana nk'ahasa n'ahakamutse, ariko abansi bacu bagiye kudukurikira bo bakabigwamwo, bo bakabigwamwo. Ariko ndakwifurije kuba kumwe n'Imana, ukagira inkoni ukoresha mu gihe abansi bakuri inyuma. Haleluya. Imana ikagucira inzira, Imana ikagukura inyuma abansi bacu, Imana ikaturengananya, tukarengana. Nubwo bitoroshe tukarengana, abana bacu bakarengana. Ibi rero ntivyizana. Nimba Mose Imana yaramuhaye iyo nkoni, ariko we mama uri ngaha, we mupapa uri ngaha, we mujene uri ngaha, ugomba kwegera Imana, ukaja kure y'abantu, ukegera Imana cyane, ikakwereka ingene ubigenza. Mu by'ukuri ikakwereka ingene ubigenza, tugasenga cyane, tukegera Imana kugira ngo Imana idutabare. Ariko abansi ntibakatumarane ivyacu, kandi twitwa ngo turabayuda, turabasenzi, tuzi Imana, ariko ibintu byacu bikagwa mu mazi, abana bacu bakagwa mu mazi. Imana idufashe. Musengera abana banyu bakiri bato, nukurira gusinzira ivyoroshe, ivyoroshe. Amen. Uzosinzire cyane,
usinzira amasaha menshi cyane, ariko yasinzire wibajije ko abandi nabo basinziriye nkawe. Amen. Musi uzokwiyumvira ugasanga ba bandi nabo barasinziriye nkawe, muce mwijyamira mwese. Imana ibahumugishe, dukomere Imana amashi. Ntukigane, rondera ivyawe, rondera Imana ku gatwe kawe. Amen. Rondera Imana ku gatwe kawe, ube Mose, ube Mose w'umuryango wawe, ube Mose w'akazi kawe, ube Mose w'ivyawe, ube Mose. Uba ufise ikintu wishimikije, uba ufise ikintu uri kurakoresha, uba ufise ijambo ryayo uhagazeko, ariko ntuwigane. Kwigana bizogutuma udashika kure. Umwe wese ari originale. Amen. Kwigana bigabanya amahirwe. Duhaguruke dusenge. Mana unyigishe kuba jewe, kuba jewe. Kwigana biraduha ubwenge, kandi ubwenge bworoshe, kandi vyoroshe gushikira. Amen. Ariko kuba wewe ugira ibintu biri original. Urakoze Mpwemu Yera. Haleluya. Urakoze Mpwemu Yera, turagushimiye ko uyu mutaga mwiza